ndi mu Butaliyano mu gisagara ca Bergamo urumva ni gisagara ibangamiwe na cyane ni ingwara ya coronavirus. Hariho amakuru twarose yuko hari umurundi umwe yitwa Pierre Hatungimana yitavye Imana aba mu gihugu cy'Ubutaliyano nyene w'umurundi musazo imvukirayo mu ntara ya Bururi. Amakuru yafise hari ico yaziko? Ego yari umuntu ageze mu zabukuru novuga yuko One, amahoro Imana bane namwe mwese mukunda ibiganiro vya Isaac TV mu mihingo zitandukanye kwisi yose muradukurikirana ijana kwijana ijoro n'umutaga no kuri ndabashimiye cyane mwese mutwereka yuko mudushigikiye mutwereka yuko muri kumwe natwe turabazirikana kandi muri ku mutima iwacu ijana kwijana. My name is Isaac Classic niyo zina ryanje, kora subscribe. Merci kuri umaze kubikora. Gira subscribe kugira ubane rero amakuru yose ariko aravugwa in town hirya no hino hose, amakuru yose yasanga ngaha nyene muri Isaac TV. Turi update turabana kubazana amakuru cyane avugwa muri industry, music, film, muzima bwa misi yose, social medias, amakuru yose ariko aravugwa tukaraba neza yuko ariyo hama tukayakorerako hama tukagerageza gushikiriza wewe kumbure uba wibereye mu nzu, wewe kumbure uba wibereye aho uri hose. Story rero iko ravugwa hirya no hino, murabizi yuko ikiza cha coronavirus ari kimwe mu bintu biko biratera ikibazo cyane ku isi yose iri mu ruhagarara rudasanzwe, abandi ubuzima bwahagaze kubera coronavirus. Ni hatari kabisa. Jemhe ntangure kuhapole cyane abarundi bari mu bihugu byo hanze za Amerika, za Canada, za Kuwait, za Saudi Arabia, za hose ku isi no kurinda bagira ati pole mwihangane, Imana irababona kandi tunashimira Imana cyane ko Imana igikunda Burundi bwacu. Mu Burundi nta muntu numwe gushaka kuno mwanya araboneka afise ingwara ya corona. Gusa rero inkuru ibabaje cyane dufise umurundi wa mbere abonetse yishwe na coronavirus. Uno murundi aba mu gihugu cy'Ubutaliyano imyaka myinshi cyane, yitwa Pierre Hatungimana. No murundi wo mu ntara ya Bururi, neza na neza Kiremba. Abavuka hari bacha bahabona umuryango uno mu papa turabahaye pole, abarundi bose turabahoje amarira ati pole, kuko ni uko nyene bigenda. Murabona abantu bari hanze kenshi ni hatari, ariko rero tubananya tubatera intege, wanashima tubasabira yuko Imana ibandanye bafashe kwihangana. Eka turazi neza yuko muri mu bihe bigoye, ariko ndazi yuko bizogenda neza cyane. Nkuko mubizi rero Isaac Classic jewe amakuru sinda yafatira hejuru. Naciye ndondera reka ndondere umwe mu barundi basanzwe baba mu gihugu cy'Ubutaliyano twumve ico bivugako, ariko tubibutsa neza yuko cyane yuko igihugu cy'Ubutaliyano ni igihugu cyari kwisonga mu bihugu vyari bibangamiwe n'abantu kwitaba Imana muri ico gihugu. Ariko kandi tubibutsa yuko uno munsi cingereranyo kimaze gusohoka nuko igihugu ca Amerika nico gihugu ca mbere ubu kimaze gubura abantu benshi cyane, bamaze gupfa abantu benshi bari nk'ibihumbi 100 bamaze kwitaba Imana, hagaca hakurikira Ubutaliyano n'Ubushinwa. Ivyo rero ni ibintu bitebwa cyane, bitebwa uruhagarara hirya no hino ku isi. Ariko ari makuru yizewe dufise nuko coronavirus ikironderwa icanco y'iyo ngwara irashobora kuboneka umwanya n'umwanya, kuko abahinga baracyabiraba yuko bashobora kuraba yuko ino ngwara yova kabisa mu mitwe y'abantu, ikava mu bantu bakayihonya kabisa. Ariko kandi tubamenyesha yuko gusa umuti wa coronavirus kushaka no mwanya nk'amakuru dukesha BBC, baravuga neza yuko atamuti uraboneka, ariko urucanco canke urucanco rwo kwikingira ingwara ya coronavirus rushobora kuba rugiye kuboneka vuba cyane. Reka rero turendere umwe mu barundi basanzwe baba mu gihugu cy'Ubutaliyano, nawe ni bwana Bobona, none sima n'umwe mu baririmbyi
yabaye nawe nyine aba mu gihugu cy'Ubutaliyano, tumve ico abitubwira ko ingene hiyo iwabo vyifashe. Bobona. Alo Bobona. Alo. Ndabaramukije cyane musaza. Ndabaramukije. Ni sawa. Ego ni amor. Duhere kubaha pole cyane kabisa ku ego turaho tureka dutangure kubaha pole ku ngorane ziko zirabashikira mu gihugu cy'Ubutaliyano. Murakoze cyane kwiyumvira. Turazi yuko muri mu bihe bigoye cyane abarundi hiyo mmoja mu make dushaka Bobona utubwire mu Butaliyano neza byifashe gute, akarere kameze gute, abantu bameze gute, ubuzima bumeze gute mu maja mu make mu Butaliyano bwana Bobona. Muri Isaac TV barakumva ijana kwijana. Ego murakoze cyane kuri ico kibazo, nobwira yuko muri kano kanya tuko turaganira nuko tugaraniye mu mazi. Numva ibintu ntabwo byifashe neza cyane, sinoja aho ngo ndemesha abantu ibintu bimeze neza. Mu Butaliyano ibintu byifashe nabi kandi cyane gose kubera abantu baguma bapfa. Ego biravuga cyane ko ariko bapfa abantu bakuze, mugabo nta muntu numwe yo kwigereza ko uburyo navuga yuko abantu bose bahimirije kuguma mu mazi. Urumva abantu basohoka n'abantu bagenda bafite ikintu bagiye gukora hanze, ugiye gusuma canke ufise ico ugiye kugura ari nk'imiti, ufise nk'ingwara ugwaye ukeneye umuti kuri farmasi, amafarmasi aguma yuguruye n'amasupermarché aguma yuguruye. Mugabo apare y'ivyo abantu ntibarekuriwe gusohoka. Urumva bisabwa yuko abantu baguma mu mazi. Ni hatari kabisa. None bwana Bobona, ikibazo cyanibaza finalement rero abantu babayeho gute, ubuzima bumeze gute, amafaranga aboneka gute, abantu ni bariko barakora bufungura gute? Urumva nawe uri ugaranye uri mu nzu, uburyo bwo gufungura amafaranga bigenda gute? Kumbere amareta yo hiyo mu Butaliyano arafise ingene yabitegekanyije kubashumbusha canke byifashe gute? Ego kuri ico kintu novuga yuko leta y'Ubutaliyano isanzwe yifashe neza, ifise ni n'ukuntu iba itunganije ibintu. No kuvuga mu gihe mu bintu by'ama urgence nk'ibi leta bifise ukuntu ivyifatamo. No kuvuga rero mugabo n'abanyagihugu nuko baba bafise ico bagiye barakora mu myaka yose. Ari ibintu by'amataxi abanyagihugu batanga bose ku kwezi. Urumva amahera ukwiye guhembwa, dufate nk'ubuhembwa nk'ibihumbi 2 vy'amahera y'abanyaburaya, hariyo nk'amajana 5 bakurako ajya mu kigega ca leta. Ivyo rero ni hamwe umuntu agwaye, umuntu canke abuze akazi bijya twita chômage. Urumva leta ikiba iramufashe muri ubwo buryo ikamuhemba. Nuko rero abantu benshi babaye ubahembwa na leta. Udakoze hariyo NASPI ijeje kuraba abantu bose bari ngaha muri kino gihugu batariko barakora, mbese n'abakuru twabo umugabo batanga amataxi baguma bahembwa na leta n'ubwo rwego rwitwa NASPI. Nuko rero abantu benshi babayeho. Okay. Bisigura yuko rero Bobona nawe n'ibikorwa byawe byose by'umuziki kandi ibindi bisa n'ivyahagaze byose kabisa. Kuri no mwanya nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa. Urumva ubu turi mu mazu tubandanya duhembwa bisanzwe nyene agashara ni kakandi nyene nta kintu duka mbwa ubuzima bwose bugaragaza nta bintu by'imiti byo ntibishobora kuvugwa. Kumbure hari umuntu ariko arakumviriza aya masaha bwana Bobona, neza uri mu Butaliyano amaje? Ndi mu Butaliyano mu gisagara ca Bergamo. Urumva ni gisagara ibangamiwe na cyane ni ingwara ya coronavirus. Niho je ntumbereye. Okay. Hari amakuru twarose yuko hari umurundi umwe yitwa Pierre Hatungimana yitavye Imana aba mu gihugu cy'Ubutaliyano nyene, umurundi musazo imvukirayo mu ntara ya Bururi. Amakuru yafise hari ico yaziko? Ego yari umuntu yageze mu zabukuru. Novuga yuko yarakuze ntitwari tuzinanye cyane, mugabo abantu banyegereye tubana ngaha Bergamo kubera we yaba mu gisagara cya Mira
urumva baravuga yuko yari afise ibindi bibazo by'izindi ndwara yari afise, urumva rero iki kiza naco ufise izindi ngorane ntikinagutevya. Ayo niyo makuru gushika ubunzi yavuye ku bantu b'ababanyi tubana ngaha mu gisagara ka Bergamo. Kubera urabona Bergamo bisanzwe na Mira birafatanye, ni minota 30 ubwira ushike mu gisagara ca Mira, urumva yari umubanyi. Okay, pole sana. Bana, je ndagushimire cyane ku muco uduhaye bwana Bobona. Ego murakoze cyane kutwiyumvira, ama namwe mubandanye muzitira aho muherereye. Ego, mu Burundi turashimira Imana n'ukuri ibintu bimahagaze neza, nta ngorane nimwe hari, coronavirus ntirahashika. Wanashima twafunze imipaka yose, twugaye hose, nta izoducana. Imana iratubona. Imana ishimwe, iyo ni inkuru nziza kubera dufite imiryango nabo dukunda iyo twifuza yuko ico kiza coshikira iyo. Okay, Bobona murakoze cyane Bobona. Nimwe mukoze. Okay, twari kumwe rero na Bobona kuri line aho yariko aratubwira neza ingene ibintu vyifashe mu gihugu cy'Ubutaliyano. Urumva rero yuko ari ibintu biteye agahinda cyane, binababaje cyane, ariko tunabandanya kubusaba yuko abantu bose muba mu bihugu by'Ubutaliyano za Amerika mubandanye mwihangana kuko Imana irababona kandi irabakunda. Ariko kandi n'abarundi tubandanye twikingira coronavirus kujye bariko barabitwigisha, kujye bakuhimiriza cyane gukaraba n'amazi asukuye n'isabuni, kwirinda kuramukanya, kwirinda gusomana, kwirinda guhoberana, kwirinda kuja mu ma group y'abantu benshi, kwirinda ibyo byose vyotuma ingwara ya corona idufata. Ngana cyane mwa muzi yuko coronavirus ifashe umuntu umwe gusa, mu bamufashwe muri abantu benshi cyane. Ni ingwara idateba kwandukira kandi yandukira ku muyaga. Ugushika kuno matu turayaga ibibuga bitandukanye by'ama aeroport, ibihugu byose nka byose bisa nk'ivyahagaze, ama activity yose yugawe, ibintu byose bisa nk'ivyahagaze. Eka n'Ubutaliyano urumva ko ibintu byakomeye cyane ku rugero dasanzwe. Twanere dusenga yuko Imana ibandanye ifasha isi turimwo kuko ni hatari. Bana, je nitwa Isaac Classic, gira subscribe kuri channel yacu, bwira ubane y'ama story, uronka ama story yose ariko aravugwa in town, hama ukuri kwamye amakuru yose atojwe neza uyakura ngaha muri Isaac TV, mu muziki, amareresi n'ibindi bitandukanye byose ni muri Isaac TV. Tubibutsa yuko kino kiganiro gihana ku bandi, ugihanahana, ugitange kuri Facebook, ugitange ku WhatsApp, ugitange ama link ya circule cyane kugira ibiganiro byacu bishike kure cyane. Murakoze, mugira ibihe byiza bivana nawe muherereye. Bye. Yego, amahoro. Imisi myinshi. None mu gisakara murakomeye. Bujumbura ni sawa n'ukuri. Nibona ko tumeze neza. Sanga wasutwe. Byabijumbu nahejeje se. Ntwari watumye akazi. Abonetse. Yasho. Chanzino nabaye mu boss ngo canubaka amatwarete ngayi wacu. Merci beaucoup muyomba. Ya! Bujumbura ya. Naona breme vie. Man, toto town. Mama ya mabwate we uzoyashobora. Muyomba nabatanaga. Twagiye. We manwe, Ibujumbura.